wowe rero iyo uri kurakora ukaba uri kurakora nk'umukozi ukorera umuntu uze wicare hajya ahantu ku kazi uri urabete turi abakozi bangahe niba wasanga muri abakozi 200 uco harura uvuga ati turi abakozi 200 dukora amasaha ngahe nimwaba mukora amasaha 8 ku munsi we no mukora amasaha 8 ku munsi cyo fata ayo masaha 8 ukora wowe ku munsi uyagwiza n'amasaha 200 na uyakwiza n'abakozi 200 uzocuza kubona muri 200 mvuze no mara kubitahura uzokoresha umutwe wawe ugakora ibintu vyose n'ikuvuze ishoboka vyose byo kuvuga nti reka mve mwa kino cicaro cyo kuba nkorera umuntu reka nanje ntangura ka business kanje Salut ku bakunzi ba WeTalk Business ku bakunzi ba MetaVision muri rusangi niteka ridasanzwe kongera kubana namwe cari gihe kirekire cyane tutariko turagaragara cyane jewe kuri kamera za WeTalk Business nkuko bisanzwe ni kwa kundi nyene ni Christophe canke Young Billionaire nkuko umuntu wese alizi canke uko umuntu wese aba yarambonye canke yarantahuye ngarutse rero kugira ngo twongere tube turatera ryarenga nkuko twama kenshi turiko turaganira nkunda kuvuga cyane gucerekeye development personnel twagiye twiga cyane uko dukora ama savings uko dukora ama investment gushika yaho uno munsi nifuza yuko twavuga ku uko umuntu yova mu vyiyumviro agashika kuri impact bimeze gute rero nuko abantu benshi turakora tugakora ubuzi dukorera abantu canke tugakora ubuzi duhembwa imishahara yo ku kwezi kenshi ariko ugasanga vyahereye hahandi ntitwigeze dutera intambwe n'umunsi umwe ugasanga guhera ku myaka idufise gushika ku myaka y'ubusaza naho Imana yabaraduteretse cyane twagumye turi muri vya bindi byo gukorera abantu ugasanga umuntu arabaye jewe agakura agasaza atigeze yiremera ikintu ciwe na kimwe kizomufasha mu busaza kandi tukibagira yuko imyaka yo gukora ari 40-45 inyuma yiyo kenshi umuntu ingufu ziba zitanguye kugenda mwico gihe rero abahagezwe yuko utungwa n'abana wareze canke ugatungwa na business canke ikindi kintu wubatse mu buzima busanzwe so rero kenshi tuba tugenda tuba mu bwo buzima tukicura twebwe buno munsi ariko tukibagira kurema twebwe bejo hazoza bigenda gute kenshi turabaho turiko turakora imishahara tukayibamwo ubuzima bwose ugasanga ntiwigeze wumvira gukora business kanaka ntiwigeze kuva muri business kanaka ngo wiyumvire ati mbega je nzoba nimba n'umufonctionnaire canke nimba n'umukozi kanaka nzova mu kino cicaro inje muri business ryari nzova muri business ryari inje ko umu investor ryari kenshi dukunda gusamazwa cyane n'aya mafaranga ya hafi na hafi ariko tugiye kuraba kenshi mu bindi bihugu biba bigenda bimaze gutera imbere usanga umuntu akorera abandi canke umuntu akorera umushahara ubuzima buzimba kubera kuri hikori muri wa mushahara yinjiza mu gihe ujya mu boss wakorera usanga ari ikori rike paraporo ya wewe uhembwe amafaranga kubera gusa usamazwa nuko bakurihira mutuelle canke bakurihira assurance tujya rufaranga ukaba wumva umengo uri comfortable natwo ariko ukibagira yuko wewe boss mukuru ahejeje kukurihira ivyo ugiye kuraba n'amakori usanga atanga make bon wewe rero uri kurakora ukaba uri kurakora nk'umukozi ukorera umuntu uze wicare hajya ahantu ku kazi uri urabete turi abakozi bangahe niba wasanga muri abakozi 200
uco harura uvuga ati turabakozi 20 dukora amasaha ngahe nimwaba mukora amasaha 8 ku munsi we no gukora amasaha 8 ku munsi cyo fata ayo masaha 8 ukora wowe ku munsi uyagwiza n'amasaha 20 na uyakwiza n'abakozi 20 uzocuza kubona boss wawe amasaha akora ku munsi no kuvuga nimba muri abakozi 20 boss wanyu ku munsi akora amasaha 160 kuko gukora 8 muri 20 uyaguje na 20 no kuvuga ko boss wanyu akora amasaha 160 ku munsi ibaze rero umuntu akora amasaha 160 ku munsi amafaranga yinjiza ku munsi ajya amasaha uyashira mu mibare y'amafaranga uco harura amahera yinjiza ku munsi niyo mpamvu ivyo no mara kubitahura uzokoresha umutwe wawe ugakora ibintu vyose n'ingufu zishoboka vyose byo kuvuga ntereka mve mwakino cicaro cyo kuba nkorera umuntu reka nanje ntangura ka business kanje kano ka business kanje ninampeza kukubaka nkumbure ndagakora jewe nkumbure mfise umukozi umwe canke narakiremeje nje ndiko ndakora mu ukavuga nto okay nyamba ndiko ndakora no business nayo nzova makino cicaro ryari ntangure kuba umu investor igihe rero baye umu investor niho naho uzoza kubona ati mbega umuntu niyava mu gicicaro ca business uvuye mu gicicaro ca business ukagenda kuba umu investor niho uza kubona itandukaniro rya ya mafaranga canke ya masaha abakozi babo bakora 40-50 ku munsi ukaja muri gwa rugero rwo kuba uri umu investor hahandi nawe ushobora kuba ushobora no kubutandutonze ku kazi n'abakozi babo bakaba batandutonze ku kazi mugabo amafaranga kuma yinjira iyo uri mu bwoko wa business amafaranga yinjira mu buryo yinjira mu buryo ukoresha uba wararemye business yawe ukabukoresha abakozi benshi no kuvuga ngo ukoresha abakozi bawe benshi niko winjiza amafaranga menshi bivanye na business kana kuri kurakora kuko ni waba ufise magazi 5 canke 6 canke 10 akaba bakora abakozi 5 urumva yuko uciye ugwiza nabo bakozi ku munsi nabo bamwe binjije nandi binjije urumva ko ari amafaranga menshi mugabo ubwo gwego rero nago ni hagira igihuru uvamo ukaja kuba umu investor ni hahandi ushinga uruganda kanaka cyangwa ugashinga yindi entreprise kanaka canke ukubaka amazu kanaka kuburyo wewe naho woba ugwaye canke uryamye cyangwa either utakihari business ya business warema yakuvyaye ukaja mu bwoko bw'aba investors izoguma ikure ifasha abo wasize canke igafasha nabo wavyaye gushika à l'infini rero iyo turiko tuvuga development personnel tuvuga iki tuvuga kwagura mindset tukumva yuko ushobora igihe cyose ahantu hagaze kumva yuko ahantu atariho ubuzima buherera kumva yuko ivyo bintu wowe uri kurakora bishobora kuva ngaha bikafata n'ikindi cicaro rero abakunzi ba Talk Business bakunzi ba Meta Vision murazi yuko dukora ibintu byinshi turandikira imigambi abantu canke nabayanditse tukayibakosorera tugafasha abantu baba bafite business bariko barakora ariko bakaba babona zitariko ziragenda nkuko bavyipfuza kandi bakaba batabona aho zishobora kuba ziriko zirapfira baraza tukaganira tukumviriza hama araho dutegereza kubafasha canke tukabapuya tukajana nabo icya kabiri dutanga amaformation kuri business en ligne canke ku myuga yindi yose ishobora gukorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi like freelancing trading n'ibindi bo rero nimureke kutwitura nimureke kugana Meta Vision nimureke kugana kumviriza ibiganiro n'inyigisho zisha kuri We Talk Business so rero iyo uri kuraraba mu bihugu by'iwacu cyane ibi byo muri Afrika bikiri mu nzira y'iterambere usanga abantu benshi tuba twicara tuvuga ngo banaka bino bintu babigeze ko gute banaka bino bintu babigeze ko gute banaka bino bintu babigeze ko gute namwe nkunda kubivuga kenshi dusamazwa cyane n'ivyo tubona tugasamazwa cyane no kuja guteza imbere abateye imbere ariko tukibagira twebwe tukibagira kuyubaka so nigeze kuganira igihe kimwe ndiko ndavuga nti abantu benshi cyane surtout les jeunes twumva ko ibihumbi 100 ari byo kugura ikirato twumva ko ibihumbi 100 ari byo kugura ipataro ryiza ariko ayo mafaranga ni menshi kandi ndagenda babwire ikintu kimwe nta mutunzi numwe
azotunga kubera yakoze deal imwinjiriza miliyoni 10, imwinjiriza miliyoni 20, kuko ayo mafaranga kujya yinjiye nikagenda. Umutunzi mwiza ni umutunzi abika 10, ni umutunzi abika 20, ni umutunzi abika 30. Ni washobora kumanaginga bike, uzoshobora no kumanaginga vyinshi, ariko ntushobora guhera hejuru ngo managinge vyinshi wibaze yuko iyo ngazi nyene uririyeko izoguma iduga. Hari igihe izoshika ahantu ugasanga wagize iki, wakorotse. Turekere kuguma twimvira mu mutwe ngo reka ndindire ejo nshobora kuronka amahera menshi kugira nkore kino kintu, reka ndindire kugira ejo nzoronka amahera menshi. Hera mutwe dukeyi ufise ibihumbi 100 wewe ufise iwanyu canke ku gatumbe wanyu canke no ngaha mu gisagara ca Bujumbura, uzosanga harimo inko kimwe canke zibiri. Ibihumbi 100 ufise no doho gatumbe wanyu, hari igihe uzosanga harimo impene ntoyi canke ingurube ntoyi. Ni wayiragira neza canke ni wayahirira neza, hari igihe izokwaguka. Rero twiyumvire kure, twiyumvire kurema, twiyumvire gutangurira hasi, twiyumvire gukuza business tuba turiko turakora, gusumba kumva yuko ibintu byose ari ukwinezereza. Ni woba ubona amafaranga ukayabona nk'ibiryo, umenye yuko aho uri kuraja atari heza. Ariko niba ubona amafaranga ukayabona nk'imbuto ishobora kuvyara yandi, uzumenye yuko uri kuraja mu nzira y'iterambere. Nuko rero mwari kumwe na Young Billionaire Boss. Mubandanye mugira subscribe kuri We Talk Business, mubandanye mugira partage cyane. Si inyungu yanje kandi nawe ishobora kuba atari inyungu yawe, ariko uko wo partage kenshi ishobora kuba inyungu ya mugenzi wawe. Ciao ciao, murakoze.